nimero 1 ukagura Ekitiko gacongera ko izakoze ko Ekitiko ugomba gufata responsibility yo kumwicara kawana kakubaza ati wicatse mu 95 ariko niyo mahita agomba gufata Alexander Isaac ari muri 11 batanguye kwa Liverpool Mohamed Salah Cody Gakpo Alexander Isaac upise match Antoine Griezmann Juliano Simeone Nicolas Gonzalez imbere ko tuza muri ugo rukino ndetse na zindi match zitekanye kuri n'umugoroba Barcelona nabonye yuko muri convocatoire bakoze mwana muto witwa Lamine Yamal ntawe bivuze ngo nyuma kutagaragara muri weekend n'ubundi dushobora kuba tubona equipe yitwa Barcelona tagira Lamine Yamal ku mugoroba ku munsi w'ejo kuri St James Park by the way nabonye biri live makanya gatongera ngo tuzanabigaruka ku munsi w'ejo Hansi Dieter Flick yariko arakora conference de presse cyangwa se press conference karayikora arakora igana n'abamenyesha makuru aherekejwe na Christensen aherekejwe na Christensen nyamara majambo nabonye muri no equipe ya iyo mugabo yitwa Eddie Howe asanzwe amenyereza equipe ya Newcastle binagaragara yuko Newcastle itotsinda Barcelona kuko n'umumenyereza ntiyizeye Landry dufasha tuzana urutonde ari yagwatumwe ko aho n'umumenyereza w'umwongereza mugabo muto cyane pe kira abantu ati ndabizi yuko Barcelona niyo equipe nkuru turaryohe kuri St James Park kuba tugiye kwakira equipe izi gutembereza umupira cyane ariko nikinamba baje ati turakumva uburyohe bw'umwana yitwa Lamine Yamal we muze Yamal ntawe kabisa kuri match aho Gordon kaba karabaza avuga ati muravuga Yamal ariko jewe Barcelona igomba kuza Ronaldo Rojo akanyumva yuko yahuye n'umwana w'umwongereza yes irumvikana mu igori batwaye Joan Garcia Cesc ndetse na Kochen ngiye bakiye inyuma batwaye Ronaldo Rojo Pogba Barsi Andreas Christensen Gerard Martin Giro Olivier Koundé Eric Garcia na Geoffrey Torrente hagati mu kibuga Pedri Gonzalez Lopez Firmino Lopez Marc Casado Daniel Olmo Carvajal Frenkie de Jong Marc Bernard abasatizini Ferran Torres Robert Lewandowski Rafinha Rashford Ronny Barg ndetse n'umusore azwi izina rya Toni Fernandes drone bakimuduza mu bakuze oya abo nibo Barcelona yatwaye batarimo Lamine Yamal niyo nkuru ya mbere kigira kabiri nabonye ibinyamakuru bigiye bitandukanye byahariya muri Espagne byandika ko umugabo witwa Afrika ashobora kuba yamvisaje gukinisha uwitwa uriya mugabo uzwi rya Ronaldo muri defense na cancane ngo kugira ngo yampeshe witwa Nico Vertmate umwe mu bakinnyi bafite igihagararo umusore wa kera wa equipe ya Stuttgart yamaze kwiyunga na equipe ya Newcastle nabatsindiye igitsindo kimwe rukumbi bariko baratsinda Wolverhampton muri weekend biravuga ko ashobora guprivilege kumutitirariza Ronaldo Rojo kugira ngo kumbura ibijanye no kuganya ama duel haba duel rosor cyangwa duel aérien ariko kandi no kumwampesha gukira mu bijanye nuko basarabanganye igihagararo ashobore kuba yomuzana tuzobigaruka ko navuga ngo mu buryo bwimbitse ariko ndabona ko ishobora kuba igihagararo careho Ronaldo Rojo ari rere kuko Barcelona ntijanye igihagararo mu Bwongereza ubwijanye technique gusomba ibindi nuvuga ivyo kugundagurana Newcastle kuko ni rimwe muri equipe zigikina ibintu by'abongereza zanse kuva kwizi bafise ibi defenseur biri mécanique kuko uravye nka Dani Ban ibintu akina ukaraba uyu musore w'umunya Suisse askizina rya Fabian Schär ukaraba ako Tino Livramento ukakina ballon kari pose ibintu bimeze neza ajya Barcelona ntibafise Tino na Trippier na Kieran Trippier ariko Trippier igiye vyanga ugasanga Lewis Hori bubamfu Trippier nako kagasore ka Tino iburyo bagenda kuri mediane yabo yaba Gimares no kwemeza ngo azigutembereza umupira kuwomba za poste Gimares akino no muzi nayo nzi mugabo kugongana Gimares ni wabo mugabo Joelinton kugongana ni wabo kacugira Tonali Tonali bakina ibintu nk'ibi bandondera nimero 10 no muzi nkamubura kwa equipe ya Newcastle bakina ta nimero 10 jembo na Barcelona no match sabaga kuba fort tactiquement possession ikadomina Newcastle bigaragara kugira gutsinda aho uri mu minwe y'umugabo witwa Pedri Gonzalez ku munsi w'ejo aho mu minwe y'umugabo witwa Pedri Gonzalez gusumba ubundi hano no kwanaliza nyine tukaraba Ibura giye amarira za ko ari siguye kina cancana ko twabonye ngo numwe mu bana Barcelona ifise were mwaka weze batweretse ngo igihe Rafinha atifatiye ibintu mu minwe no vyifatira nitaye ku myaka mfise gusumba abandi ariko kandi numwe mu bantu bashobora gutuma equipe yorerwa bivanye nuko c'est un joueur qui crée le danger agikoroka mu kibuga mu défenseur muri kumubuzingo Yamal agomba kumakazi bigatuma peut-être umukaseri umva kafisa akazi ko kuza kugira kuvertira umwanya bikaribera abandi bagakina umupira ubwo rero Ibura giye Yamal bwa mbere peu importe ivyo abantu bavuga n'ibindi bigiye bitandukanye ni kudir kuri Barcelona kuko Barcelona vient de perdre un joueur qui fait paniquer tout le monde muri equipe adverse yutakaje umukinya tuma adversaire panika ubutakaje match presque bica bigusaba ibindi biharuro kuko no munsi nabo numari bupanike kuri Rafinha ko Rafinha nako dribble nko Yamal ko dribble kandi turazi ngo twarabonye absence ya Yamal icivuze ku bakinyi bitwa karabasatirizi babakeneye uburyohe babakeneye ubwiza bwa Yamal kugira ngo nabo babriye kandi umukinya atadribble bien sûr ariyo complementarité hagati ya Yamal na Lewandowski na Rafinha wanashima ino saison vitangura nturabona bivanye nuko bamwe abagarutse abandi basa nko bavunitse turabona bakinana urukino rwose 90 basubira urundi kuko byari mwakweza ariko
turazi ico Yamal afasha musatizi burimo Lewandowski na Rafinha ariko kandi turazi Lewandowski na Rafinha uburyo baryoha uburyo nabo ubwabo bakora akazi kabo borohewe bivaye no ko bafise Yamal ariko na Yamal arazi uburyo aryoha ari kumwe n'abantu bitwa yuko bari capable yo gukonkretiza aya mapase ziba yabaye ko deje no muzidufasha karorero tuzi ko Torres wakuba umwanya kwerera bitweretse mugabo ni haba ikintu citwa gukenera extra individual kugira utsinde match nutabironka muri Rafinha mu busatiriza ucukaraba ariko ndanabona n'amahigwe menshi ku munsi wa ejo trio d'attaque irashobora kubirangajwe n'umugabo witwa Lewandowski na Rafinha na Torres gusumba Rashford. Fata rero Lewandowski na Rafinha na Torres kuko Lewandowski ro muzinto kimutuma gukina abantu biba nta mu createur n'umwe ari mu mwiyo attaque hana kazi kose kaca kikorera witwa Pedri Gonzalez Lopez nataba mwiza kuri gwa rugero rwiwe canke ugasanga yanarengejeho anashaka kuko hano Pedri Gonzalez asabwa ibirenze ivyo uratanga muri no match kuko yubuze Yamal ucusabwa kuvisa undi mukinyi aca akora double role kuorganiza urukino nkuko Pedri Gonzalez abikora ariko araturnagira gute ariko kandi guca utanga ari amapasi ya nyuma kuko nta mukinyi ufise abanza kudribura kugira ngo adversaire agomba kuza wa serie akazana umwana yitwa Lopez Ormo agakina gombora kuko burya Ormo ari mature gusumba Lopez ico cyo ndamaze gukimubonako biroroshe umenyereza sanzwe biroroshe ko urukino rwa Nani Lopez Ormo ruhindura ariko biragoye ko urukino Ormo rwa Munani Lopez yo ruhindura Lopez atangwe nka nimero 10 biroroshe kumwevariwe iminota ya mbere ya Kinyingene yitwaye ukazana mu witwa Daniel Ormo mu gihe Ormo atamvuna abafise buri muzo bameze neza cyane akaze ejo kazi bagafise wa mediateur kwa Barcelona gusumba bataka creation nyinshi zahora zikorwa n'umwana yitwa Lamine Yamal ziraza kwa zishingiye kwa mediateur sinzi ngo Frankie de Jong aragarukira mu kibuga canke barakinisha Casado mu kibuga ko yaraho akaruhuka je no nkomeje kuvuga ijambo rivuga ngo Barcelona ico utazoronka uvise Casado mu kibuga wabaye mubi wamuhemukiye nta kintu waburanye Casado hariho match ziba zikeneye experience gusumba kwitanga hariho match ziba zikeneye experience nibikwiye muri Ligue des Champions ari usabwa kwitanga ariko ni experience yo kumenya gufata ingingo ibereye mugabo kwitanga uno munsi je ndemeza ko Casado nawe ariko araba experiment burya plus ukina na equipe nkuru peu importe champion mwahurira mu hari equipe ziba zisiguye ibintu bikomeye cyane burya urukino rwa Clasico Madrid na Barcelona rurasiguye vyinshi gusumba Champions League uza gukina na Newcastle nimba waranginiye urukino nk'ubwo wakinya na Bayern Dominique ugatangamwo assist nimba waratanze ama assist kuri za Clasico nandi hagiye hatandukanye uno munsi Casado Barcelona shitazoro nkimufise mu kibugizo bayahemukiye umwana muto gusumba kuko yo yihemukira ngo yabuze ibintu kuberaho erega amplis de akazi rero muri mediane kwa Barcelona karagomba gukorwa cyane gusumba muri ligne data amplis uno munsi rega taracari kare ni haragira za match za knockout stage akenegwa ibiharuro byinshi kandi ariko nashaka n'ikindi kinaryoshe kwa Barcelona no munsi Afrika afise abanimero 12 ahavyana niya bataka bashobora kuvyifatira mu ntoki Lopez n'umugabo witwa Daniel ako biriya bintu byo kumva ko uno munsi watangurira arimo gasanga nka Lopez wamwengetse ku ruhande twarabonye ko bidakunda ntibikunda twaranabonye na biriya bintu byo kuzana nabonye no ku rukino rwa Valence umusore akaza hagati mu kibuga ndavuga Rafinha nabyo twabonye ko bidakunda no ku rukino rwa Valence Ormo yinjiye hasohoka Rashford Lopez yihengeke ubamfa byasa no ko amaze guheza akazi mu Lopez nta kintu yasubiye gukora decision umenyereza afata ko yabuzemo amahitamo ariko cette fois atari absence ya Yamal baye nta kintu nakimwe cyotuma umbwira ko Rafinha atari butangure mu kibuga nta kintu nakimwe cyotuma umbwira ko Lewandowski atari butangure mu kibuga kumbure Ferran Torres aje gukombra iyo video ku nimero 11 cyangwa utanguze yo witwa Marcus Rashford mugabo Donatira batitire dusanzwe tuzi abo umugabo witwa Afrika afise bivanye na entre tugomba kwitega agomba kugira muri Ligue des Champions kuko ari yatuzi Paris Saint-Germain umugabo witwa Luis Enrique yaririye ibitsindo 4 muri match za Ligue nivyo abantu babumva abantu babumva afise Isaac Katana abantu babumva umenga yari ifise Miguel Mirona Katana bon nivyo Barcelona si match yo kwacira urubanza ariko gutsindwa na Newcastle yo binkuru uko na Newcastle no munsi James canke Newcastle dufise no munsi siyo Newcastle twakagomye tuba dufise siyo twakagomye kuba dufise nyuma ya investment yaba bagabo no munsi John nimba bitoro menga bashwa kwa no munsi John nimba equipe ya Newcastle yatsinze Paris Saint-Germain tuvuga ko yari ifise Miguel Mirona ameze neza ekagira Alexander Isaac ameze neza no munsi atabifise yamaze kuzana iranga ugiye kumwevariwa ku rwego rwa Mironi ni hafi ya ntawe Anthony Gordon ugiye kura bwego rwa Isaac ntibagereranywa Frike nga mu mupira w'amaguru byose birakubona ariko watakije elanga ukatakisha Gordon niko Fortmade na Gordon Chibura na Gordon agakina nka Fonefu Abibans agakina ibubamfu wafise abakinyi beza ku rugero rwa Newcastle muri Premier League mugabo Jeff Frike za mbere mu ngundire match turaza kuba tuyimba ku munsi w'ejo witwa Eddie Howe nta justification nimwe mu ngundire turaza kuba tuyimba match ku munsi w'ejo turabe gusubuka twari kugira abakunzi ba equipe twa FC Barcelona yuko ku munsi w'ejo Neslawi Ebana
tawuhari birumvikana ko nyuma yo kumura kandi no kurukino ngo muri weekend bakina na Valence birumvikana ko Yamal kurukino bazokina ku mugoroba ku munsi w'ejo kuri St James Park bahura na kipe yitwa Newcastle United ataza kuba hari ubwo no kwino tukarabumenyereza rero araza kuba fondi biki kuko no kuri match ya Valence ntiyaramufise ko ntiyitwaye neza tsinda kipe yitwa Valence bitsinda bigenda ku bitandatu kusa mugabo nibaza ko urugero rwa Valence na kipe yitwa Newcastle United ni kipe zibiri zitandukanye. Reka rero tugaruke turaba match zihari kuri uno munsi mbere yuko muri no minota agera nko kuri 20 dusigara